Asia Mutoni aza gushika muri iki kibanza hari akantu wumva ukiza kuganira nawe niyashika ngaha urigeze uba wiyumvira kuzokorana filime nawe? Oya, Mashime cyane kuri Asia. Oh, na Buramukije mwiriwe bwakeye mwaramutse mugoroba mwiza igitondo cyiza banaherereye ndakwibuza gukora subscribe n'ikintu cya mbere ukora subscribe na notification kugira ngo amakuru ari update muri uno mwanya rero urabona ahantu ndi ahantu hari VIP kabisa ahantu hasa neza ni Marta Hotel nibaza yuko mu hoteli zisa neza ngaha mu gisagara cya Bujumbura Marta Hotel irimo urashaka kwibaza ati ni biki hagiye kuba biki bimeze gute turi muri lancement ya filme Peter na Diane ni Peter na Diane ni filime ya Amede Manirakiza ni filime yo usangamo Amede Fisto Fanny n'abandi bakinnyi benshi batandukanye uyu munsi niho bayishize ku mugaragaro tukatugira tubaha amakuru akwiye amakuru ameze neza y'abakinnyi baje gushigikira Amede Manirakiza abakinnyi baje gushigikira Fanny Lavine byose muraza kubironka ngaha ni kuri Budget Day TV ndakwibutsa gukora subscribe na notification kugira ubandanye dukurikirana ku mwanya hari n'andi makuru mfise yuko Asia Mutoni azoba ari ngaha muri aya masaha ari imbere ubandanye dukurikirana byose tuza kubikwereka uko lancement kugenda tuza kuvugisha n'abantu batandukanye batubwira uko lancement bayibona batubwira uko biteze lancement batubwire byinshi byose ni kuri Budget Day TV n'ubutangwe na handi hano uzoronka amakuru ameze neza atari kuri Budget Day TV ni Marta Hotel ahantu hasa neza cyane vraiment urabona ubu filime biriko biraza aho lancement ishaka kubera ahantu hasa neza nk'uko vraiment ibintu byo gushima Imana abakinyi ba filime ndundi zirakwiye kwikomera amashi aho ushaka kuronka ikibanza nk'iki kugiramo lancement ni ibintu by'iteka bidasanzwe dushimira Marta Hotel ukuntu uri kiradufasha ifasha n'abakinyi b'amareresi na cyane umugwi wa fan na Amede Manirakiza cameraman twagiye uze kubona uko bimeze byose twabwiye ko tubabwira amakuru y'abakinyi b'amareresi bashe kuza gushigikira Amede kuri filme muri lancement ya filme Peter na Diane none mwatsi kumwe n'umusitare kandi amwita umusitare kuko aramaze gukundwa kuri filme ndundi na music gospel bon ni sawa. aruzi baridu Sinzi umuntu nakunda nawe. Alvira uri ngaha gushikikira Amede Manirakiza aho uyu munsi yashize ku mugaragaro filme yiwe Peter na Diane ni iki cyatumiza kumushigikira? Ni umuvandimwe urumva ahantu amaze kuza ijambo umuvandimwe ntushobora kureka kuja gushigikira umuvandimwe mu bikorwa vyiwe. Hari abavandimwe usanga badashigikira ugasanga baravukana ari ugasanga umwezi ugasanga umwe arakenye uwundi aratunze Reka tubyite ko ari umutima w'urukundo watumye ndabikora turakundana hagati yacu tuba tugomba gushigikira. murakundana na Amede Hagati yacu abakinnyi ba filime ndagira murakundana na Amede dukundana hagati yacu twese urabona ko haje abantu benshi cyane. Yego. Alvira dufise amakuru yuko hari mukinyi nuvuga w'icyamamare Asia Mutoni aza gushika muri iki kibanza hari akantu wumva ukiza kuganira nawe niyashika ngaha? Of course ndashaka kumubona icyambere byenye n'Imana ibaye impaye amahirwe nkaza kumuramutsa numva biraza kunezera cyane. Yego. Warigeze uba wiyumvira kuzokorana filime nawe? Oya, ntabyo ndigira niyumvira. Gute kandi yatanguye imbere yanyu kandi akaba umukinyi yakunzwe cyane mu Burundi no mu Rwanda na East Africa banashaka cyane. Iyo ni nayo mpamvu rero ituma ntanamwiyumvira kubera ko iyo ndamwiyumvira mba n'umenga sinomuronka biba bikomeye cyane. Iyo ndabyumvire sindabiha umwanya munini. Ni wo muronka kandi yaza gushika ngaha nimva ko muza kubonana? Gushika ni kimwe no kuganira mu gahuza kugira ngo umuntu ashobore gukina muri filime yawe n'ikindi. Ibiyago rero nivyo mba numva ntinye cyane gusumva kuba yashika araza gushika kandi ndaza kumubona. Yego. Cyose no kuganira ni Asia Mutoni aje gukina muri filime Umupfakazi
aje gukina muri series Umupfakazi. Nibaza ko byoroshe kuba yaje kubwa fani ingira no kubwa filime ndundi no gufashanya u Rwanda n'u Burundi murazi yuko turabavandimwe mugani w'abanyarwanda, ariko niziri ko atazogenda mudakoranya akantu uwo musaba nkuko fani yamusavye canke nkuko baganiriye ibintu byose n'ibiyagwa. Vyose biva mu kiganiro, icingenzi kwanza manze shika amahoro ndamubone kwanza ko ari we, amabindi tubibandanye twamaze kubonana. Ibaze nk'utunye filime ya Asia na Alvera yo. Ibaze nawe. Ndizera ko yoba ari nziza cyane. Alvera reka turindire nizire yuko lancement imaze guhera tuze gusa tuganire mutubwire ko mwabonye lancement, mutubwire ko mwanabonanye. Ya nibaza ko atakibazo. Ego. Tugushimira urakoze cyane gose, tubibuza gukora subscribe na notification kandi tukibuza kuzoja kuraba filime ya Peter na Diane. Izo cha ya Alvera. Filime ya Peter na Diane izoja kuri BMT TV. Nibaza ko BMT TV. BMT Buja. Ni icyingenzi gusa bogiye bakandika Peter and Diane hama BM Peter na Diane. Peter na Diane hama bagacandika BM na T mu Kirundi. BM na T. Nibaza ko filime bacaba yibona naho bateneza kugenda kintu. Ni Alvera twagace kwaje kakanu uri kuraraba filime ndundi imaze kuboneka makanu maze kubona lancement ibera kuri Marta Hotel urabona yuko wagafaranga muzwe mu karonka. Akarafaranga karonka umuntu kandi kinakera bataratangura gukina filime bamwe nibaza ko amafaranga bari bayafise. Rero iyo umuntu akoze igikorwa kigasanga amafaranga, igikorwa gisa kiba neza cyane gusumba. Ariko nanone ntitwavuga ngo nta kanuka tudakura yari igihe turonka sponsor abantu bakadushigikira hama tukakora ibintu byiza. Mubandanya mushigikira nako nk'uyu mukobwa umushigikiye gakina filime no muri Hollywood yojayo. Nibashore mu amafaranga Imana ndayifise yego. Mwavyumvise rero abantu mudukurikirana tubana tubabwira amakuru ya alinga kuri Marta Hotel muri lancement ya filime Peter na Diane. Murakoze cyane. igihe Fanny yambwira yuko antumiye kuri lancement barazi ko twagerageje kurondera amasare atari hake biragorana, ndamuha amandikasiyo ashobora kuza hose, numva ko barose ngaha kuri Marta Hotel. Igikuru nuko igikorwa gikorwa. Rero uyu munsi bari mukwiye kwishima mukana ko byashobotse umunsi nawe nyine n'abatumire bahire biteka benshi bari ngaha nabo mwakoranye n'amamedia aje ngaha bose tubakomera amashi. Igihe Fanny yabo wa mbere muri higanwa rya Fesicab 2021 yaratubwiriye ibitangaza rwose muribuka abari muri salle nabo bari kumwe bose mwariko muravuga ba Mede n'abandi muribuka yuko cyari ikintu gikomeye mwerekanye akanyamuneza katumye nishima kuko igihe natangura Fesicab mu 2009 en 2009 nta numwe mu Barundi yemera yuko festival
y'amasinema ishoboka ngaha mu Burundi. Bose bacambwiye ati none ngabo ko tuzi gusa Gito tuzogira festival ya Gito yonyene, no kugira ngo mwumve aho umuntu atangurira mu ciyumviro mugabo n'intumbero abafise vision. Ni kintu gikomeye kuko bishaka icizere kinini gose, kuko ico gihe navuga nti mana jaraciye imyaka n'iyindi naratembe mahanga n'ayandi nerekana Gito, barayikunda barayishima, ndarongo dushimwe twinshi, ndagenda muri Canada ndaza mu production y'abacanadien abamaze kuraba ariyo filme yitwa Un dimanche à Kigali, mwarambonye mu nkinamwo, hari ya kabiri yitwa Je serai la main de diable narayikinyemwo. Mugabo aho hose nagenda isi yose anace ndongo udushimwe, naguma mvuga nti aho ngeze none mfise kuryoherwa no kwishima gusa ngo jewe nabaye umuntu akomeye amareresi, cange mfise ubutumwa bukuzofasha bene wacu baba abana banje abazokurikira mu nyuma kugira ngo tugire ico bita industrie cinématographique y'u Burundi. Ico gihe nari muri Canada hose niyo nacengira intumbero yo kuvuga ati harageze ko nahi wacu nkagira festival y'iwacu, kuko ahantu hose naciye ndahantu naronga frustration ikomeye. Ngigiye naja muri Fespaco Ouagadougou, murazi iyo bavuze Fespaco niyo festival du cinéma ya mbere ku isi y'amareresi y'abanyafrika. Wasanga aba West Africain bose araba star. Hagize nk'umurundi none ubwa bwa mbere njayo muri 1993, canke hagize nk'umukenya atumiwe canke ubundi muri aka karere, wacu musanga mu gakwe yitunye ari wenyene, atawumuraba atawumuvuga, amamiti atamuraba. Bari ku bantu baba Semben Ousmane, ba Idrissa Ouedraogo, ba Gaston Kabore, ba Suleiman Cissé, abantu nk'abo bari bakomeye. Rero mu gihumbi kimwe amajana 1993 aho Gito ironkeye prix ya mbere, niyo nace mvuga nti bwa bundi turashoboye. Je ndabatwenze igihe natangura Gito sinarinzi niyo ndiko ndaje, naje mbona ibintu byase mu nyuma, aje Imana ifise indumbero irakujana buhoro buhoro gushika ku muhamagaro wayo. Uwo muhamagaro rero niyo nashatse ko sangira n'urwaruka rw'i Burundi kugira ngo ejo bundi muzovenga muvuga ati no mu Burundi turashoboye. Naramaze imyaka 11 kuko uyu mwaka murazi yari 12e edition, nanga yuko haza ama long métrage mu higanwa, ko navuga ndi reka mubanze mumenyere ama court métrage, ama documentaire, ndorganiza ama formation menshi ari muri Festicab, ndakreya ico bita East African Film Network, ababigiyemo abavyibuka yari ya réseau des professionnels des festivals et des professionnels du cinéma bo muri aka karere ka East Africa. Hari abaronse Imana akariyo kuja ku ma formation mu Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania. Ibyo byose naguma mfise intumbero yuko urwaruka rw'ubu ruronke occasion yo kwiga uwo mwuga muri norme internationale, n'intumbero nziza kugira ngo ndabapuse nejo bundi ninagira mvuga nti narasize ikintu ngaha abantu bazobandaniriza aho nari ngejeje kwisemo nari ngejeje ko. Pas plus tard que hacimisi mikeyi muribuka yuko nagize formation ngaha, harimo abantu 10 gusa, ari groupe yanyu, ariyo n'abandi twakwihijya no hino. Yari mu Burkina Faso yari do passage ngaha, yaje imisi mikeyi mugana cenda mucakira, ndagusavye niworonka nawe umunsi umwe isaha imwe, ndagusavye uze umpera inyigisho urwaruka ruriko rurakora atera imbere. Turavugana ati ndaguha iminsi 3, ahajya nta nuko muri havyarimwo mugabo mutima we yarafise gutanga, turahuza nko nanje ashaka gutanga harabya formation kugira ngo nabwirike benshi muri mwebwe muribuka nuko imbere yo tangura Festicab y'umwaka narabakoranije, nimuze murakurikirana amabwire y'abantu ngurya meze gutya, ngurya abani mubi, ngurya ngo ari banangurya oya,
mwebwe raba intumbero y'umwuga wanyu aho mushaka kugera. Ibindi hari abantu bashobora no kugira umutima w'ishari, umutima kuya ngo ndubandanye, abantu bagashaka kubanyuruza. Ivyo ndabibasavye. Ivyo iwacu murazi yagiye hari giyashika ibintu ugasanga hagufelicite umuntu akumuha courage abandanye kuco yatanguriyeko. Namwebwe ndabizi yo muriko murakina ntihabura umuntu azavuga ngo bire bitugunafanya nibitugana biaje haudafika mbali ne kuteja mesa amajambo mabi. Mwebwe kurikirana gusa n'umuntu abashigiki akavuga ati uzoshika kure, yakubwiye uzoshika kure uba ari umuhezagiro. Rero sinshaka kuvuga menshi ko sinoheza ico ndabwiye. N'ubu mvuye mu nama tumazemo imisi 4 yari la loi sur la révision de la loi sur la presse. Kuva kera sinema babye bashira muri presse, ubu twari ko turagerageza kugwana nuko muri iryo tegeko nibarisubiramo. Sinema ntabwo ari presse, sinema ntabwo ari media, sinema n'ubwenge bw'umuntu, créativité. La presse abajournaliste harabi ikintu akagenda agafata micro ntaronka umwanya aronka akanya gusa kuja muri studio akegeranya inkuru agasura. Muga sinema umara iminsi wicaye kuri yumvira ide teme ugasenariza ni minsi ukaronde uburyo kugira ngo wegeranye bagira production ukegeranya tout ça gushika no kurondera aba musicien aba acteur aba monteur donc ni métier ihuza imyuga myinshi cyane. Isaba rero ubwongo bukomeye n'ishaka rikomeye na don de soi na courage zirengeye gose kugira ngo ushe gushika à la fin. Imbere yuko mpeza rero nashaka kubafelicita mwese muga ndabahimiriza ku kintu kimwe. Sinema eyego muraryohewe uyu munsi bariko barerekana filme, muga mwiza kumva yuko kugira ama filme ubwa mbere biratanga ubuzima. Urya muntu yavyimvira ubwa mbere burya abariko ararondera ubuzi bw'abajene. Ica kabiri, sinema burya ni kintu gitanga inyigisho mu bantu rimwe na rimwe aho umupolitisien atoshika umu artiste cinéaste arahashika, kuko umupolitisien ashobora kuvuga ikintu muga muri sinema ukivuze nko ngaha gisoka nigo ko nta muntu yibagira icyo yabonye muri image. Bavuga ati une image vaut 1000 mots. Nukuvuga amajambo igihumbi y'umupolitisien arutwa ni image imwe gusa yo ngaha, kuko muva ngaha nawe uzofa yibagiye image yabonye ya tel comédien tel scène etc. Ntuzofa yaravyibagiye. Donc inyigisho zivamwo. Twebwe turaba pionnier mu gutanga inyigisho. Mukomere ku mwato rero mubikomeze. Sinema ira renforcer ico bita la cohésion sociale, c'est-à-dire umubano mu bantu. Murazi hari abantu tugira ingorane duca munduze mu ngorane nyinshi z'igihugu, muga muri sinema irafasha ng'umuhuriye ngaha. Nta uriko ariyumvira atujya n'umukongomani urya n'umurundi wahebya n'umunyamuramvya urya n'uwaye, nta n'uwariko aravyumvira. Tuko turaba ikintu kimwe gusa, ikintu kiryohera kidushika ku mutima kiza kudufasha kuyaga mu nyuma kugira ngo turabe ingene tuzofa tukabandanya kugira ngo dushobore kugwiza andi mareresi n'abariko barakora base bagira ivyumviro vyinshi. Sinema irafasha igihugu ku developa tourisme. Umushikiranganje avo shobora kuvuga ibya tourisme canke wari wese akavuga ibya tourisme, muga muri filme urashaka kubona ati kijya gihugu ni cyahe, hajya handuko ari heza, Uburundi ni bwiza, bufise imisozi, bufise ibiyaga, bufise abakobwa beza, bufise abagabo bipoze, bufise inzuzi nyinshi. Urumva ugasanga abantu babiraje hanze baravuga ati yo icomba tukaja kuraba ico gihugu. Bavuze kubera iki? Uyasubira mu mugira hagarike gato. Kubera ko babonye ivyo bicapwa ngaha. Abakunzi ba filme mu karere muri rusange amashimwe cyane kuri Asia. Oh, nae.
bibi ni ibintu byiza iyo abantu bakoze bakagira n'igihe cyo kugira ngo bereke ibyo bagezeho abantu babikurikirana ikintu cyiza cyane nishimiye kubana namwe muri uno mugoroba kandi ndakunda abarundi cyane murakoze